Zaburi igice ca 91 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 16. Uba mu bwigobeko bw'isumba vyose azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Ndabwira uhoraho nti uri ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira, kuko ariyo izo gukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya. Izo kundikira mu moya yayo kandi uzohungira musi y'ivyubi vyayo. Ukuri kwayo ni nk'izo n'icuma co kwikingiriza. Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro, canke n'umwami urashwe ku murango, canke n'ikiza kigendagendera mu myiza, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Abantu 1000 bazohindikirana iruhande yawe, n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibazogushikako. Uzobirahisha amaso yawe gusa ubone ingero y'abanyakibi. Wagize uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba vyose wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Bazokuramira mu maboko yabo, woye gutsitara kw'ibuye. Uzokandagira intambwe n'imamba, uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nico gituma nzomukiza, nzomushira hejuru. Kuko yamenye izina ryanje, azonyambaza nanje ndamwitabe. Nzobana nawe mu marushwa, ndamukize muhe icubahiro. Nzomuhaza kuramba, kandi nzomyereka agakiza kanje. Amen.